Kaze mu kiganiro intwaro nziza mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru cyo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano mu ntumbero yo kubandanya ishigwa mu ngiro ya zangingo 26 zafashwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura barabandanya guhimiriza abene gihugu gusukura igisagara, aho muri commune Mukaza hatangujwe ibikorwa vyo gusasa amatafari ahinguye ku buryo bwa none arivyo bita Pavage imbere y'ibiro, amazu y'ubudandaji eka n'impangu zibamwe abantu ziri hagati mu gisagara ca Bujumbura. Uwurongoye commune Mukaza aratubwira ingene batanguje ivyo bikorwa. Commune Mukaza rero nkuko mubizi ni commune iri hagati mu gisagara ca Bujumbura muri iki gisagara c'ubutunzi. Ni commune mu bisanzwe twavuga yuko ari ikomine ikorerwamo akazi ka leta nka kose. Tugishikira amabanga yo kurongora ino commune twavuga yuko hariho imigambi ibiri nyamukuru twashize imbere. Ubwa mbere murazi yuko ari gutsimbataza amahoro n'umutekano. Umugambi ugira kabiri umugambi munini wo gusukura ino commune yacu muri rusange. Muri umugambi wo gusukura rero harimwo iyo twokwita imigambi mito mito myinshi. Ubwa mbere kubera twafashe aya mabanga ari mu gihe imvura yimirije gutasura, twabanje kwihutira gusibura imiserege. Rero turafata umugambi wo gukura amasashe n'amacupa y'amaplastike yose akwiragiye mu makarti atandukanye. Uwo mugambi twawukoranye n'ubuyobozi bw'indero muri commune, twakoresheje hanini abanyeshuri ku mashuri, tukabasaba yuko umwe wese aza ku ishuri mu gitondo azanye igicupa ca plastike hakibonye hose canke isashe. Mbere turasaba no ku maparuwase bamwe baradufashije no ku mashengero ko bovyegeraniriza hamwe hama tukabitora. Ico gihe rero twarayoye amatoni menshi y'amacupa y'amaplastike, ndetse mbere turayahanishira hamwe ryariko riragire umugambi wo guhingura amacupa mu bindi bintu. Ayo macupa barayakozemo amapave, aya mapave akoreshwa muri uyu mugambi mushasha no musi dufise wa Pavage. Hanyuma tumaze kubona ayo macupa yose twayegeranije turavuga tuti none ko mbona twayegeranije n'ubundi akaguma tabwa mu ibarabara, nukuvuga si inyishu y'ikibazo. Niho rero twaciye twiyumvira duti reka turondere bije bisandugu bita amapubere mu rurimi rw'igifaransa twoshira ku mabarabara atandukanye kugira ngo abene gihugu bamenye yuko kizira guta umucafu ariho hose. Mu iyo ngingo yo gushiraho amapubere tumaze kuyishiraho, babona yuko hari abakozi bamariko barakura misi yose mu gatondo. Murabona hariho amajardin menshi sanga ariko araba entreteneur ariko arakogwa igihe micafu yose. Turafise imodokari 4 atakandi kazi kijejwe kiretse gutora iyo micafu za kuyita aho yageneye. Ivyo ndiko ndabivuga kuko urabona mu gisagara umuntu wese azinduka agenda mu twiwe. Abantu benshi rero ntibazi yuko hajya mu gisagara uhaciye ukabona hasa neza, ntibazi yuko hari ibikorwa byinshi biba vyakozwe, mbere bimwe bigakogwa batabibona amasaha kiri kare cyane canke mu ijoro bagomba, umuntu mbere yuko ejo uciye mu gisagara wese habona. Ababwiye ko ari umugambi munini, niho rero hagera igihe turavuga duti hariho ibibanza twovuga yuko biri hagati y'impangu n'amabarabara usanga bisa nabi, ahandi mbere ugasanga bikoze, ahandi ugasanga hariho amajardin canke hari amashurwe canke hateye ibiti. Mugabo vy'ukuri ukabona yuko umwe wese abikora uko avyiyumviriye, umwe wese akabitunganya uko abibona, ariko ko ari akantu gahaze.
hanyuma no mu vy'umutekano tukabona neza yuko cyane cyane umutekano mw'ibarabara tukabona neza yuko kubera bijya bibanza hanini yaba vyasigaje kugira bize biracamwe n'abene gihugu bariko bararengana ukabona ko vy'ukuri abene gihugu bariko baraniganira n'imiduga n'amakinga n'amamoto mw'ibarabara hagati aho kuca ku mpera y'ibarabara aho bategeza guca rero twaciye twimvira duti burya twogisha inama bene gihugu tukabasaba yuko bijya bibanza byose babishiramwo ajya amapave nuko rero nitwovuga mbere ko yabaye n'ingingo twafashe ni iciyumviro caje hanyuma turakiganira n'abadukurira na nyakubahwa mukuru gisagara hanyuma turatangurira amanama n'abene gihugu turatangura kubigisha turatangura kubereka n'iciza kirimo. Uwurongoye zone Rohero aratubwira uko muri zone arongoye vyifashe nuko bakiriye iyo ngingo yo gushiraho amapave muri iyo zone. Umugambi wo gushira amapave ku mabarabara no mugambi twakiranye ingufu nyinshi kandi twakira neza kubera twasanze ari umugambi mwiza kuko n'umugambi utuma igisagara gisa neza ku buryo nawe ukurahatembera cyangwa ukuraharaba usanga igisagara cyahinduye ishusho kuko tukeneye gushira igisagara cya Bujumbura ku rugezo rw'ibindi bisagara mu karere turimo rero twari intumbero yo guhimiriza abene gihugu bakorera canke basanzwe baba muri zone Rohero kugira ngo bashire amapave ku mabarabara mu ntumbero yo kugira igisagara gise neza cyane kuko twakuye amagazo ku mabarabara kubera wasanga amagazo umwe wese ayikora ukwiwe amaze kuyikora ukwiwe ugasanga ntibisa uriko urabira ugasanga bisa nabi mugabo iyo bashize aya mapave ku mabarabara usanga byose bisa bigace bisana neza ugasanga ishusho ihindutse mu mwanya muto ariko amagazo umwe wese yakora uko ashaka ugasanga bisa nabi mugana mwe kumarara murabona yuko aya mapave asa neza cyane kubera bayashaka kumwe kandi yose abasa ngo kubiyumvira ko uwo mugambi wo gupava imbere y'impangu amabiro canke amazu y'ubudandaji bizotuma haba ubugaragwa kubera ibiti vyahahora bizoca bicibwa ngo sivyo na gato ahubwo ngo n'abafise ibibanza binini basabwa kubiteramwo ibiti vy'ivyamwa kuko bifise akamaro kanini. Ababishoboye twarabasavye yuko bariko baragira irya pavage baza barashiramwo ibiti mugabo bagashiramwo ibiti vy'ukuri bishariza abatazoba babishoboye nabo turafise umugambi ngaha twego turakorana n'ishirahamwe gitwa Burundi 2000+ iryo shirahamwe rero ryarabonye umugambi turiko turakora ngaha rirabona yuko hari ico twokorana kandi turabona abashimira cyane uriho turiko turakorera hamwe umugambi wo gukora amapepiniere y'ibiti vy'ivyamwa n'ibiti bishariza ivyo biti rero bizokorwa muri iki gice cy'ayamezi 3 mu kwezi kwa gatandatu kw'indwi no kumunani ko munaze ko imvura kese itasura mu kwezi kw'icenda ku buryo tuzogira mu kwezi kw'icenda kw'icumi vya biti biza vyakuze aho rero ahazoba haratewe hose n'ahatazoba haratewe tuzosubiramo dutere ku buryo twifuza yuko mu myaka 5 umuntu azoba ataraherutse kuza ngahe Bujumbura ahacivye kuri ahayoberwa kubera ivyo biti bizoba vyakuze kandi nabijya bibanza birimo pavage nico kibe n'amakartier mubona amakartier cyane yabwiza uyenzere Nyakabiga uri kurahaca novuga yuko biteye isone kuko n'amakartier twovuga umengani ari mu bugaragwa dushaka rero yuko murajya amakartier ku mabarabara yose mu mpangu zose aho bishoboka hategwamwo ibiti bishariza n'ibiti vy'izamwa nico kimwe no ku mashuri ku mashengero ku makambi aho usanga amashuri cyane amashuri n'amakambi n'amaparuwasi afise ibibanza binini mugabo ugasanga ivyo bibanza byose bipfuyusa uko nyene twifuza rero yuko hategwamwo ivyamwa byinshi ubwa mbere bizofasha abana bari ku mashuri barashobora kubifungura ubwa kabiri naho batobifungura bashobora kubidandaza bagakuramwo uburyo bushobora gusahiriza amashuri nico kimwe no ku maparuwasi nico kimwe no mu makambi
turifuza yuko by'ukuri ivyo biti vyofasha cyane cyane mu magara y'abantu bagafungura ivyama, kuko murazi yuko abarundi cyane cyane abantu b'abagabo bakunda gufungura ivyama. Hanyuma tukiri kuri ja Pavage, Kiriri murabona ni quartier twavuga yuko ari quartier iri ku rwego rwo hejuru ngaha muri iki gihugu cacu, ni na quartier mbere iri mu n'ikirimba c'umukuru w'igihugu. Ariko twasanze muri irya quartier indani muri iyo hariyo utubarabara tudashemeye, utubarabara atari twiza cyane. Nabo nyene turiko turabasaba, turiko turakorana amanama nabo kugira tubasabe yuko tujya tubarabara hako bazogira Pavage nkuko turiko turabigira muri aya makartier commercial, ahubwo hari abapave turiya tubarabara, kuko abamaze gutembera mu bihugu biteye imbere cyane baramaze kubona yuko amakartier twokwita VIP ntihaba harimo amakaburimbi canke aya mapave y'amabuye canke yiki, haba hariyo amabarabara y'amapave, ico kimwe uko dupava amatrottoir. Ico duca dufasha rero nk'abajeje intwaro hamwe n'abajeje umutekano, nuko duca tubafasha ku buryo imodoka nini zitoza zirayacako, kuko zica zohava zituma ayo mapave agira ingorane. Ntitwabasavye yuko ugira pave akuraho n'ibiti canke vyamwa. Ivyo vyamwa canke ivyo biti barabiziguriza neza bigagumaho. Mufatiye akarorero nkaho turi, murabona yuko ibiti babigumijeho n'amashurwe bagumijeho kandi bisa neza. Ntitwabasavye yuko ibiti babica, habwo uwuca ibiti abari bakora ibintu kutariko n'abasiguza ibiti bigumaho bakabikikuza, aho gusanga biciye bisa neza gusumba. Ngo ico gikorwa bagitanguriye muri zone Rohero kubera ariho hari amazu y'ibiro n'ay'ubudandaji menshi. Intambwe bigeze ko irashimishije, kuko ibice 60% biramaze gukorwa, naho hatabura utugorane tumwe dutuma hariho abasigara inyuma y'abandi. Twatwifuje ko duhera kuri zone ya Rohero, kubera niyo mubona irimo twavuga ati abene gihugu bashobora kuba bishoboye gusumba abandi, ndetse harimo n'amazu y'ubudandarizo ndetse n'ayibiro menshi. Uwo mugambi hanini yawaraba amakartier akorerwa mu rudandazwa, ayo twakwita cyane mu rurimi rw'igifaransa amakartier commercial. Hanyuma hariho muri zone ya Rohero hariho n'ayandi makartier ari residentiel. Muri ayo makartier commercial rero turashima yuko hafi ibice 60% biza bimaze gukorwa. Ubu rero amazu twavuga asigaye, twasanze hasigaye amazu ari ku bwoko butatu. Ubwa mbere hariho igice ca mbere c'amazu aho batarakora, aho usanga ayo mazu ari amazu ya leta, ari amazu y'amashira hamwe ya leta. Aho rero muri ico gihe uco usanga murazi yuko bijanye na budget ya leta uko nikoreshwa, budget iva mu kwezi kw'indwi igashika mu kwezi kwa gatandatu. Uyu mugambi twawutangwe mu kwezi kw'icumi neza na neza mu kwa mbere. Rero bisigura yuko batari barabiteguye mu mafaranga bari basanzwe barateguye ugekanije gukoresha, ntivyari gukunda ko babikora. Abo rero nabo twarabasavye buke ko bogerageza bakaraba yuko bikunda ko mwaya mahera leta izokoresha muri uyu mwaka wa 2021 ushira 2022, aho basanzwe bakorera bogerageza ayo mafaranga akabarimo kugira ngo nabo bazohakore. Hanyuma umuce ugira kabiri nuwo abantu ivy'uburyo bishobora kuba vyaragoye. Abo nabo twarabiyumviriye ko cyatuvuga ati abo bantu reka tuganire nabo hama tubasabe bakore buke bivanye no kuburyo bwabo zaburaboneka. Hariho umuce rero ugira gatatu w'abantu twasanze abantu bibigaba, abo nabo barashika hafi nka 20% ugerageje kurahaba. Uzobabona hajya hagati mu gisagara, uzanga bafise amazu manini amamagaza dandarizwamo kandi akoswe n'amafaranga menshi bagomba, mugasanga bigiye bikorwa ntibabikoze. Ugerageje kumviriza ugasanga n'abantu mu gifaransa niho bakunda kuvuga abadivya, aho usanga ivyo uko societe iri kiragenda bo badashaka kugendana nayo. Abo rero nibo twiko turagerageza kuvugana n'abajeje intwaro kugira ngo tubegere gusumba mbere. Tubonye yuko bariko baragorana gose, turabe izindi ngingo twofata kugira ngo bijya bibanza navyo ntibisigare vyonyine. Ko muramaze kubona hajya hagati mu gisagara cyangwa ngaha muri quartier asiatique, aho usanga ibarabara ryose rikoze mugasanga ari umuntu umwe
atarakora ibyo bintu bice bisa nabi. Hama rero hariho yandi makartier twovuga yuko ari amakartier residentiel, twovuga amakartier za Rohero, Gatoke, Kiriri. Ayo makartier rero twaragiye turaronka byimviro by'abene gihugu bitandukanye, batubwira bati ujya mugambi ni mwiza cyane by'ukuri, mugabo natwe kubera tutadanzaza ni byiza yuko ajya amajardin yacu yogumaho. Abo nabo twarabumvise kandi turabatahura, kiretse abo twavuze yuko byoba byiza hagumye habaye Pavage nabari ku mabarabara, twavuga makuru twavuga iri barabara gitiwe umwami mwezi Gisabo, turavuga iri barabara gitwa Chaussée Prince Louis Gasore, turavuga iri barabara gitwa Boulevard de l'Indépendance, turavuga iri barabara gitwa Boulevard de l'Ipona, turavuga iri barabara gitwa Avenue Muyinga, n'iri barabara gitwa Gerere. Ayo twaravuze yuko abayariko bose bogerageza kugira ngo hajya hanze hegera ibarabara habe pave. Ariko ayandi mabarabara yose yo muri ayo makartier dusaba abene gihugu yuko bagira inama kw'iryo barabara, hanyuma bipfuza yuko haja jardin batera amashugwe, batera igazo, mugabo bace baraba nimba ari umujardinier, nimba ari ishira hamwe. Mbere nyine nicyo bahera mukuru w'igihugu cacu yahanuye yuko bizokora abashira hamwe ama cooperative mu ntumbero yuko uwaruka ruronka akazi, hanyuma babikore mugabo babikore kumwe, ku buryo ibarabara ryose uriciyeko hariko akagazo kaba gateye kumwe, kaba kagerageje kuringarizwa kumwe, nimba harimwo ibiti ari biti bimwe, nimba tuvuze ati ni myembe ni myembe yose iriho, ari ibindi biti bishariza n'ibiti byose bihari, aho uzosanga amabarabara yacu asa neza kandi nayo mashu nayo majardin asharije bitandukanye n'ibihari uno munsi. Kuko uno munsi murabona ibihari nuko umwe wese agerageza iwe akakora uko agomvye, hari utera jardin, hari utera amashugwe gusa, hari utera ibiti. Naho uwo mugambi abene gihugu bariko barawukora ku buryo bwabo, ngo ntibisigura ko ivyo bibanza bica bibegukira, ngo biguma ari bibanza rusangi. Abene gihugu barabikoze kandi vyari batwaye uburyo. Abatari bakereye rero bafise ubwoba, bavuga bati none ibi bibanza ko twabikoze abantu baza kubigiramwo amaparkingi, babikirimo ibindi bintu bavuye bishobora kononekara. Ubwo bwoba bene gihugu baramaze kubudushikiriza, mugabo natwe turabaremesha, tubabwira yuko ubwa mbere ico bategeze gutahura ubwa mbere nuko bijya bibanza biguma ari bibanza rusangi, bamenye yuko ni espace public iguma ari umuntu wese aguma afise uburenganzira bwo kuhakorera. Ariko mu mugambi nyamukuru twifuza yuko hajya ahantu haba abene gihugu baca bariko bararengana, baba bari ku rugendo canke abinjiye muri ziya mpango. Hanyuma rero hagati mu gisagara ca Bujumbura hari ikibazo gikomeye kijanye n'amaparkingi. Parkingi rero ubwa mbere rero parkingi z'imiduga twovuga itwara abantu idandaza cyane cyane amataxi, abo turiko turiyumvira yuko vuba tuzokwicara kugira ngo turabe uko twoshobora gutora ibibanza taxi zoba ziriko, kuko urabona batembera hariho hose bagaca bagira ico twokwita akajagari. Hanyuma bajya abantu rero bazibiye kubera byose twabikoze mu mwumvikana, turiko turabashikira umwe kugira ngo tumwereke yuko yagize ibitari ivyo, kuko si byiza yuko yoca azibira kandi ari kibanza rusange. Ikibanza rusange gisigura yuko naje ndagifite ku burenganzira, nawe ugifite ku burenganzira, n'undi muntu agifite uburenganzira. Muganda babwiye yuko kandi niho byavuye, ariko ubwoba kandi ubwoba rimwe na rimwe novuga ati bufise naho bumva, kuko hariho abantu ashobora gufata nk'ikamyo ntibimutera ubusoni yuko yoyihagarika ajya kurajya amapave, kandi azi neza yuko ariko arayihagarika ko cyangwa ariko aravako ishobora kuyamena rero ajya amapave. Rero ni ikintu kitoroshe, ariko tuzobana tuganira n'abene igihugu, tuganira n'abajeje umutekano kugira ngo badufashe gukurikirana ku munsi ibijanye ni no kubungabunga izijya nyubako twovuga ari rusange ziherutse gushikwaho. Ariko twibutsa bene gihugu n'abatwumviriza bose yuko
bijya bibanza uko naho twasabye bene igihugu ko baterera bakaba ari bo babishiramo ajya amapave biguma ari bibanza rusange nta muntu n'umwe ashobora kuvyigarurira wenyene ariko twaraganiye n'indongozi zayo mashira hamwe cyane cyane Regidezo BBS baratubwira yuko rimwe na rimwe bijya bidakorwa kubera intumbero ryishira hamwe gusa bishobora gushika aho usanga abakozi bagiye kugira gukora amapane aba yabaye ugaca usanga bo bihutiye ko abene gihugu basubira kuronka amatara canke amazi canke connection internet mugabo biyumvirikiye kibanza ko bagisize rero abene gihugu twabagize abo twavuga ijisho giwacu kuko ni nabo mbere badufashije kugira ngo hajya ahantu habe hasa neza kujya uno munsi rero baratubera ijisho abajeje intwara turamaze kubagirisha inama kuva kuri nyumba 10 gushika ku barongo ya makartie ko badufasha kuraba ku buryo ayo mashira hamwe akoze ahantu bagerageza kuraba yuko yahasubije uko ayo mashira hamwe yasanze hanyuma indongozi nayo za Regidezo na BBS barabitahura yuko bitegerezwa gusubira uko vyaho rero two kwizeza bene gihugu yuko ayo makosa ashobora kuba yarabaye muri kahise bivuye kuri ayo mashira hamwe atazosubira kububu mugabo naho nyene badufasha gukwirikirana natwe tubimenyesha indongozi z'ayo mashira hamwe ko hariho akantu gashobora kuba katagenze neza hana hariya kugira ngo gakosorwe haba abaronkejwe akazi muri ico gikorwa canke abahora baca muri ivyo bibanza bose barashimishwa n'iyo ngingo kuko ngo bituma igisagara gisa neza n'uwiyunguruza n'amaguru ahaciye ashika iyaja gisa neza mu bisanzwe ku ruhande rw'iwacu ibikorwa vraiment ni vyiza kuko turavye aho biriko birakogwa biriko bizana isuku n'umuco mwiza uri kuraraba muri visage ku gisagara natwe nk'abafundi turaharonka nakunguko kuko urumva akazi kariyongera tukahakura n'uburyo nico hano hari biti twe tubona byaragumyeho naho murabibona ko byagumyeho kuko kenshi tweko turakora amapave hari usanga hari ibiti bitari ngombwa ko bivaho byo biti bikigumiraho bakabikorera amapave tuwo mugambi twawakiriye neza cyane kubera nyene uruziba rwo nga muri iki gisagara cya Bujumbura bwari ruteye isoni kuko twaza tuje nga mu mirimo ya misi yose wambaye gakamba mbiri canke uduhuzu tumesuye ugasanga nk'imiduguruza n'uruza kubera urushanga ruragutarukirije kubishanga nawe canke ugahanyura muri ivyo biziba ariko umugambi umaze kuza twabakiye neza cyane kuko urabona yuko bahakoze neza turatambuka nyene akato kacu gasa neza reka nyene n'uruza rw'imiduga ugaca usanga nyene byabishanga ntibidutarukiye ko batera kamo yuko bo kwitabira umugambi wa leta bagakora ibishoboka byose nimba leta iriko isaba intererano yuko kugira ngo ishobore gushira umugambi mu ngiro nk'uyu bogakora n'umutima ubikunza kuko ni neza ya twese n'abarundi umugambi twawakiriye neza cyane kuko ubu mu gisagara hasa neza cyane ubu turava no muhira twambaye akarata tugashika kagihanaguye nta bishanga hasa neza ivyo byose biva kuri nino suku riri mu gisagara ca Bujumbura hamwazanye amapave awatabishanga tukibona mu ibarabara twotera kamo leta ko yobikomeza no ku mpera z'amabarabara y'ikaburimbi umuntu akava muhira aza n'amaguru agashika neza asa neza hose hagakogwa abajijwe intwaro barangiza batera kamo abataritabira uwo mugambi ko bohamvye abandi kuko utazowushira mu ngiro azobagararije ingingo ya leta kandi bazohanwa hisunze amategeko bakaba batibagiye no gushimira abitanze gusumba abandi muri ico gikorwa mwabonye ko ari amabarabara twoshimira n'ibice twoshimira bitari bike za Benigere centre ville hagati za Asiatique bamaze kuyikora ku rugero rushimishije ko saba yuko amashami yegamiye leta canke inzu y'ubuka za leta zitasha mu ngiro umugambi nazo nyene ko zohamvye abandi kugira ngo abene igihugu na leta bajane ku mugambi umwe niho igisagara cyose neza kandi n'abaherereye muri igisagara cy'Abujumbura babona yuko uwo mugambi ukuzana akarusho kanini kuko n'abene igihugu ko bavyivugira bo nyene leta ishize umugambi imbere y'abene igihugu iba yawize neza bumva rero bamwe bikoze abandi babikore
abo bandi baba bagararije leta nayo ugararije leta amateka mukana mu cyumva namwe abo vyibonekeje yuko bashizemwo bugaba z'ukuri bokwikubita gashi kugira ngo ivyo bikorwe bihere kugira ngo tuje mu zindi programme kuko turafite izindi programme zijanye n'ivyo nyene muri make twovuga yuko umugambi wa Pavage abene gihugu bawutahuye kandi no musi vy'ukuri jewe nuko ntabona uburyo no bashimiramwo yaba noronka nk'ukuntu mvuga ati bahaze nyine ndabereke yuko ndabashimiye ndabona ko nabashimira kuko igikorwa babanze gukora n'igikorwa kinininya kandi kizotuma vy'ukuri ingenzi n'umurundi mbere wo hagati mu gihugu canke mu yandi makomine aje hano muri no komine vy'ukuri azobona yuko hari ikintu cyahindutse mu bijanye n'isuku n'imibereho y'abene gihugu. Aha ni ikiganiro kirangiriye naho utaha. Saya